Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu abakobwa bakunda ku basore. Hari umusore narinzi ntiyari mwiza kurusha abandi, mbere wanashaka nuko atari n'umutunzi, ntiyari anafise n'ibintu vyo kuvuga cane. Ariko ikintu gitangaje nuko aho yaca hose abakobwa benshi baramukunda cane. Ariko nanje nkiri muto nuko nahora nibaza nti none uwo musore afise iki abandi badafise. Ariko uko imyaka yagira agenda niho natangiye kubona ko hari ibintu bimwe bimwe abakobwa bakunda ku basore. Bakabakunda atari uko bafise amafaranga, atari nuko bafise uruburanga, mbere wanashaka ugasanga bagiye kubakunda atari nuko bafise impano zihenze cane. Uyu munsi rero nuko ngira nkubwira ibintu bitanu iyo bifise abakobwa benshi bazokubona ko uri umuntu uhambaye kandi bakaba ari babakobwa bagiye kukwishimira cane. Ariko imbere ko dutangura niba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha gutera imbere mu buzima hamwe no mu mibanire, nuko utokwibagirwa gukora sabone ugakora na like. Amajenda gushikiriza bino biganiro ni Ntiyampa Pascal. Reka rero tugende ku kintu naco ca mbere gikurura abakobwa ku basore. Ikintu ca mbere gikurura abakobwa ku basore ni wa musore yifitiye confidence. Iyo tuvuze kwigirira confidence ni kwizera wewe nyene, ukwizera wewe nyene ubwawe uburiwe. Umunsi umwe hari abasore babiri bari bicaye ahantu hamwe, ariko muri abo basore babiri nuko umwe yari mwiza cane, ariko akaba ari wari umusore yahora yikenga. Undi musore nawe agira kabiri nuko ari wa musore atarafise uburanga budasanzwe, ariko yavugana n'abantu neza kandi akaba ari wa musore yari yifitiye confidence. Mbega muri abo basore babiri wibaza yuko ari uwahe yoba yarose atasiyo nyinshi? Muri abo basore babiri uwarose atasiyo nyinshi nuwo wa kabiri yari yifitiye confidence. Abakobwa benshi udosanga bakunda wa musore yifitiye ukwizera, wa musore yifitiye confidence, ariko ntibisigura yuko kugira abakobwa bagukunde yuko ari ukwishima canke ukaba ari wa muntu yishira hejuru cane birenze. Ahubwo bivuga yuko ari ukwemera ukamenya uriwe, ukavuga atabwoba kandi ugakora ibintu udatinya abantu ko bazokuvuga. Nico umenya nuko confidence ari nk'inyota ikurura abantu atani jambo wiri uravuga. Nico nokubwira nuko wokwiga kwigirira confidence, kuko iyo wifitiye confidence n'abantu bahita babona yuko ivyo urimo yuko ari ibintu vy'ukuri nubwo buri kurababesha. Rero namba ushaka kwikurira abakobwa kuburyo abakobwa boza bahora bakwirukako nuko wa muntu wifitiye confidence ugakora ibintu uri wa muntu wizereyemo, niho byoshobora kuba vyo kugirira akamaro. Reka rero tugere naco kintu ca kabiri gikurura abakobwa ku basore, ni kumenya kubaha abandi. Hari abasore uzosanga bibaza yuko gukundwa n'abakobwa bisaba kwigira ibihangange, ariko ukuri nuko umukobwa mwiza, wa mukobwa w'umutima yamara abo buryo ufata abandi bantu. Aribaza ati mbega ufata gute abakozi ukoresha, akongera akaraba yuko mbega uwo muntu avugisha gute abantu bamuruta canke babantu aruta. Nico umenya nuko umusore yubaha abandi aba ariko arerekana yuko afise umutima mwiza, kandi ico nico kimwe kiri mu bintu bikurura cane abakobwa. Bugisho no kubwira ngaha, nimba ushaka guha atasi y'abakobwa nuko wokwiga kuzurubaha abandi, kandi ikintu womenya nuko abandi bazokubaha ariko nawe wabanje kububaha. Rero mbere yuko ushaka yuko abandi bakubaha nuko ubanza kubaha abandi, kandi ukubaha babantu ubona yuko uruta, ukubaha na babantu ubona yuko bakuruta. Niho nawe uzosanga muri societe abantu bagiye kugufata neza, kandi ibi ni wabikora nuko abakobwa bose bazokubona bazohita bumva bashatse kugukunda. Uzosanga abakobwa bariko barakwirondeza. Rero namba ubushaka kwikururira abakobwa nuko kwiga kubaha abandi bantu. Reka rero tugende naco kintu ca gatatu kiriko kirakurura abakobwa ku basore. Ikintu ca gatatu ni kuba ufise intumbero mu buzima. Bugico no kubwira nuko ata muntu numwe azokwigera akunda ubwato butazi yo buriko buraja.
rero no mu buzima bwa misi yose tubayeho nuko ariko bimeze. Abakobwa benshi udusanga bakunda wa musore azi ashaka gushikako. Ibi ntibisigura yuko abakobwa bazogukunda ngo nuko uri umuhegwe, ahubwo nuko bisaba ko yuko uri wa muntu ufise intumbero mu buzima, ukaba ufise ikintu ushaka kugerako. Kugira abakobwa bakure nuko umukobwa azobanza yibaza ati mbega uwo musore mu myaka 5 iri imbere azoba amaze gushika kuki, akongera akibaza ati mbega nibiki uyu musore ariko arakora bizotuma ashika kuri ibi bintu ariko ariyumvira gushikako. Ico womenya nuko nambura umuntu afise vision nuko uduba ufise ibintu bishobora gukurura abantu benshi, kuko bazobabona yuko uri wa muntu ufise iyo uri kuraja. Reka rero tugende naco kintu ca kane kiri gutuma abasore bakurura cane abakobwa. Ni igihe uri wa musore umenya kwigenzura. Hari umusore ashobora gushavura kubera akantu gatoya, hari n'undi musore ashobora guhura n'ingorane ariko akaguma atuje. Mbega wewe baza muri abo basore babiri ninde yo kwizegwa cane? Umusore yo kwizegwa cane ni wa musore yigenzura. Burya ikintu womenya nuko abakobwa benshi bazokumva batekanye mu gihe bazoba bari hafi y'umusore bazi ko ari wa musore ashobora kwigenzura amarangamutima yiwe, kuko baba babona yuko atazobababaza kubera ishavu canke kubera ingorane bashwamiranye n'uwo muntu bari mu rwo rukundo. Rero kwigenzura nuko ari ikimenyetso c'ubukire. Burya ikintu nokubwira namba ushaka yuko abakobwa ko bahatasyo nuko wokwiga kumenya kwigenzura, ukiga kumenya ukuntu woshobora kwikontorora. Nyamba uhushikiwe n'ikintu kiga kwisanisha n'ico kintu n'ivyo bintu byoshobora kuba vyo kuvyarira umusaruro hagati y'umubano w'urukundo n'umukobwa, kandi bizotuma n'abakobwa bakwishimira cane. Reka rero tugende naco kintu ca gatanu kiri gutuma abakobwa bakunda abasore. Ni igihe uri wa musore ukunda kuba uri wa muntu ashobora gutuma abandi mu gihe muganiye bakiyumva neza. Ikintu ca nyuma numva arico kintu gikomeye cane kurusha ibindi vyose. Hari abantu iyo muhuye mukagirana ikiganiro gitoya nubwo bari minota 5 gusa uca wumva umerewe neza. Hari n'abandi iyo baguhamagaye uca uhita wumva umunaniro. Burya ikintu womenya nuko abakobwa bakunda umusore ashobora gutuma bamwenyura, bakumva yuko batekanye kandi bakumva yuko bishimye. Ntibisaba kuba uri wa muntu w'umunyagwenya, ahubwo nuko bisaba kuba umuntu azi kumviriza kandi azi gutahura abandi kandi akaba azi kuvugana neza. Rero ufise iki kintu nuko abantu benshi bazogukunda kuko bazohora bari hafi yawe. Iki nokubwira nuko wokwiga ukamenya ukuntu ushobora kuyagisha abakobwa, ukamenya ukuntu mushobora kuganira n'ibyo bintu byoshobora kuba vyotuma abakobwa bo kwiruka inyuma yawe. Ikiganiro numva no gisorezereza ngaha, ariko rero nkuko wabibonye abakobwa benshi ntibakwiruka inyuma ngo nukubera amafaranga canke ngo nuko ufise uburanga, ahubwo abakobwa benshi bakunda umusore mu gihe ari wa musore yifitiye confidence, yubaha abandi kandi afise intumbero yigenzura kandi ashobora no gutuma abandi biyumva neza. Kandi igitangaje nuko ibi bintu byose umusore ashobora kuvyubaka buhoro buhoro. Mbwira muri commentaire ni ikihe kintu muri ibi bintu bitanu ubona gikomeye kurusha ibindi. Ariko nimba wakunze ibiganiro ntwibagire gukora sabone, gukora na like, kuko iyo ukoze sabone bituma natwe twumva yuko tugize motivation kandi ubu dukoreye agafaveri. Hamaze nako ndakugushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.